niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Ikirundi c'abarundi tuyagire sogoko. Patrice Ndafatira. Barundi kazi nshuti z'Uburundi, mwebwe mwese mwumva ikirundi c'abarundi, mvuze kumva ikirundi c'abarundi nukuvuga umuntu ariko aravuga ikirundi ukabitegera, ugashobora no kumva ivyo ariko aravuga hanyuma ukamwishura. Ndabahaye mwaramutse, ndabahaye mwiriwe bivanye naho ubutumwa mu buronkeye. Neza na neza uno musi ndamutse ndababwira ibintu vy'akahise mfatiye ku nararibonye, mfatiye kuri Marechal Inamujandi. Ivyo ngoma ndababwire nuko jewe mu mwaka wa 2019 naranditse ikete nandikira nyene icubahiro Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu c'u Burundi, ndamusaba ko yompa uburyo bwo kuja kubandwa mu ntara ntwaro ya Mwaro. Hanyuma nkamusaba kandi ko anshoboye kundonsa uburyo ko noshobora kugenda n'izina muri Bubanza. Namusaba kandi ko noja mu Cibitoke muri komine Buganda ku mutumba Kansenga mu Gacimbiri Muyebe ahantu hitwa mu Kabuye. Namusaba kandi ko noshobora kugenda muri komine Buganda kugira ngo nze kugira amatohoza, nze kugira itohoza y'ivyerekeye Inamujandi. Hanyuma yarabinkundiye, yarampaye imiliyoni 3. Umviriza iki n'ikintu c'abarundi, umuliyoni umwe. Izina umuliyoni ni izina riri mu mazina y'inyitangizo mu. Ubwinshi bwa mu ni mi. Umurima umwe, imirima 5. Ntakuvuga rero ngo umuliyoni umwe ukaca uvuga ngo imiliyoni 2. Ntibikunda, ucuvuga uti umuliyoni umwe, imiliyoni 3, imiliyoni 5. Hama rero uwo mwubahirizwa yarampaye imiliyoni 3. Iyo miliyoni 3 nayikoresheje neza ko naragiye kubandwa Imwaro, nongera ndagenda izina, nongera kandi ndagenda ni Buganda. Ivyo ngomba gushikiriza rero uno munsi ngomba kubabwira aho naja i Buganda. Aho nagenda i Buganda rero twajanye n'umwubahwa Patiri Conrad Bucumi, twiganye mw'iseminari nkuru y'Ibujumbura n'Igitega Isonga. Warabandanya je birandanira nditahira kumwe nababwira yuko narataje jewe nyene nanditse nikete. Hanyuma nanditse ikete ndasezera abo twari kumwe, jewe nta wanyirukanye. Niwumva umuntu azokubwira ngo Nafatiro Patrice yarirukanye mu gipatiri uzocumenya ko ari umubeshi. Jewe narasezeye neza 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 vyiza vy'abantu. Hanyuma ndagenda ko nabonye yuko no hava mba patiri w'Isonde. Uwo musaseredoti rero twarigana, twiganye, yararimbisha neza cane, arakunda umuziki, arazi ibintu byinshi cane vy'umuziki w'abanyaburaya, arazi agahogo cane. Uwo rero niwe twajana hehe? Twajana kurondera umutama yitwa Pascal Baransoba. Uwo Pascal Baransoba rero no muntu yavutse mu 1911. Ndasubiramwo, yavutse 1911. Ico gihe mu 2019 yari afise imyaka 108. Uno munsi turiko turavugana afise imyaka 111. Yaranampeza agenda mubwiye nti jewe mawe yapfuye afise imyaka 102, acambwira ati we yari umwana, jewe mfise imyaka 108. Kandi aho mawe yari yahwereye mu 2018 ariko we twari kumwe mu 2019. Ndabandanye rero twaragiye aho hantu tugenda muri komine Buganda ku mutumba Kansenga, novuga ko ari Agacimbiri ari Muyebe, mugabo cyane cyane aho uwo mugabo aba ni mu Kabuye. Ivyo nk'ivyo ndiko ndabibabwira kubera iki? Ndiko ndabibabwira kugira ngo abantu bigisha kahise muri kaminuza z'u Burundi genda mu murondere uwo muntu yohwerejo tuzoba tugowe. Je hari ibintu byinshi namwabuye, ndafise nk'amasaha 2 n'igice, amasaha 3 twamaranye yose ndayafise. Mugabo ngomba guhera ku bintu bishaka kuntakara na buno nyene. Umupatiri Conrad Bucumi yandungikiye bikaca bija kuri gihuri WhatsApp nayo murayizi, iyo telefoni iparanganye buno nyene bica bigenda. Nico gituma arivyo mpereyeko, arivyo ncambandanizako. Uwo mutama rero twarayazi, naramumazije ibintu byinshi arabinsigurira, ariko ubu ngomba musubire kumva umwubahwa Patiri Conrad yasubiye kuja kumuraba.
yarasubiyeyo yagiye nko mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka wa 2022 barayaga. Hanyuma uwo musaserdoti yari yibagiye kumufata amafoto, ndasaba kumubwira ntigenda kandi ntugire ngo ahantu harorosha igenda. Yarasubiyeyo aramufata amafoto rero amwe nayo mwagiye murabona nayo muriko murabona. Hanyuma rero none bavuganye ngwiki, uwo musaserdoti yamubajije ngwiki, uwo Pascal Baransoba nawe yamwishiye ngwiki. Murumva ni Baransoba si Baransoba, je kubera twari kumwe ariko aravuga ngo nitwa Pascal Baransoba, nkaca ngomba gutwenga hanyuma isoni zikanyica, hanyuma nkaca mvuga nti Baransoba ngo ya ngo mwana ngo je sinitwa Baransoba, nitwa Baransoba Pascal. Umviza rero ivyo patiri yamubajije, mwumvize kandi n'ivyo yamwishuye. Ubu rero ijambo ndaribahaye. Twarukize kugana no vuga yuko nyene ngo wavutse kera tamani ntari nkajyari urahibuka ko mami mambutsa kiri umusore gatana azaza yewe ka akiri umusaka mukora rata wowe wavukiye he mbega indora he wavuze kugisha canke munyarubugo niyo mapuko ya waje ngaho ufite kingahe kabuye kumuye yewe kaye ndabaje gukorana n'abazungu ba minete muri Kongo muri Zaire kaye igihe batanguye kuza kwimba mu Kaburando turakorana ndapaho nja muri Kongo marayi nasibye nyakinga ibiri harambinduka nza ndagaruka tutira ngare eka mbanza gushikira mu gisagara amwami mambusha atumye abaza gufata ibigwati mu gisagara narimo naragifashe ibito 10 mbonye mu gisagara hamereye nabi nja ndahakuranya ngaha nama nituziri n'amamishatsi okay nyibutsa washobora uribuka ya nkuru ugeza kutubwira ya nkuru na mujandi wewe wavuze ngo wayibonye gute inkuru na mujandi ari umukecuru umukecuru rero akaba mu ndozi atariya isumo rya Sange rya Kaburando abantu rero bagahurumba akaba barangagira ngo azane umundi mwana imwe barahari inka bakaza bashorera abajanayo bukeye munsi urizina hariyo data wacu na sokuru bari kuna na mujandi bariyo bakaba bagendanye babarana babibonye binamiranye ubona mujandi munamwiri data gushiraza ngo maze kumufata ngo mujori bona ngo ibyo byavuganye agakecuru ngo wafatende ngo wafate nagiye umenye kibaciyemo jendika ko nabyita ko cyari gihume cyari giki bo ega bibaye gutyo ndamwe turahunga tujya mu ishyamba ngo abanyembo babyuwe ugwimbo tugiye mu ishyamba rero umunsi urizina abapfarukuru baza gutera imbo baje gutera imbo basanga twarahunze emwe nakizishijwe n'Imana yonyene yaminzingira abandi bariruka twavuye mu ishyamba ngo tuje kurodera icyo turya abandi bariruka naje banzigirije natunzwe n'umukokwe w'imbo w'inkatsiba yihambaye muri ya mukokwe baraza bahita bahagarara hejuru yanjye ngo karaha bavuga nanjye ndi munsi yabo ngo karaha none sinzi yo kanyiki umutima ngo puto mbona bakunduye bumegere bageze hariya hakurya ndavayo ndaduga ni kwishamba mpita n'igisenyi nsanga badatabaritse bamama banyokuru baritse mu banyishe abababonye kare ngo ngwe kango bamuhitiyeko agize banyumve urakigera ko bakibando barampandikwa bamboye icyo ndabibona icyo ndabibona ndi umwana w'imyaka imyaka 10 icyo gihe namujandi byashe bigenda gutevye namujandi icyo gihe namujandi byashe bigenda gutevyiwe namujandi uko byagenze data wacu n'uwo sokuru basose batakwireka kw'abana
bagiye kubireka abariyo ngo mwebwe mwubake ngo turabaramya ngo abariyo n'abake ngo nabazikaba ngwingwi ega barahamagaza abantu ngo wewe umuki ngo ndumuzikaba ngo zahari ngo wewe umuki ngo ndumuranya ngo zahari baracacura babazigaba rero babikitse bashotse bazana ikinyoro kirekire bashumika ku umwe kiva nko ngaha nahariye abajana baza kubafungira ingozi igiye kubafungira ingozi bamwe baguyeyo abandi baratashe ndabibona gutyo rero nina mujende baramufashe namujande baramufashe canke ntamu kara gakecuru kara gakecuru kabahendagiza karanyitse kanyishyira kw'isumo ryasaye nana abandi kubavuga ko ngo kagiye karatera imbere karagenda hariya gushika hariya ujanye muja muzamusigati mu kigomera ngo karagwaniraho bashobora gafatiraho bagatwara igitega nivyo ntaje ugize bumvize wowe oya ndibagwaniyeho ako gakecuru baragafashe bagafashe kandi katukwa mu banyabungo nyabungo ni muri Zayire niyo kwa uko niyo baturuka baza icyo gihe baje kaje rero kacakaca kutera ukazanya abami baje kwimura mwambutsa kandi abakiri musanzwe none kakecuru kavuga mu Kirundi kavuga mu rurimi ruwe ikirundi none kari kazi Kirundi kandi kava muri Kongo emwe kandi ndakababarira ngo arabajanye gabasha ngo muzokabona tuzokabona niho rero data wacu na sokuru baca bagenda kwa baranyaka kubireka baranyaka rero carapura abantu baza gutera imbo ngo bagomose aho meko ko bigeze kumbwira hari abantu bigeze kumbwira ngo abakurikira kwa kecuru ngo hariho muri bo abaronse igihano cyo kwimbibarabara we ntaje ugize wumva cyo kwimbibarabara abaronse igihano babasumitse ku mizana baza gufungirwa ingozi harimo abandi bitwa bangomba y'ingwe bakwiteka bagiye gufungirwa ingozi bamwe baratasha abandi baheranye aho wowe rero umaze kubona intwaro nyinshi ziguciye ko ni nyinshi intwaro kuva kuri Mwambutsa abo batwara bose bitwa ngo n'abantu abo bose bayiciye kurumva ko aho intwaro y'ikibiri gihapiri urazi muri icyo gihe hatwara ababirigi nibo batwara nta mutware w'umuhutu yariho ababirigi rero mu gutwara hariho umubirigi bitwa ngo niwe Budwi yagaba u Rwanda na Kongo na Burundi ubu naramubonye Budwi aho yashika bamubakira inzu y'icerezo imeze nka kuja ku mutaka niho yarara bashobora inzu nyine ngo nyine bashari bayoboka yarateguye agasanga yaruzuye aho rero ni sawa urakoze none wewe wibaza ko wavutse ryari na ryari neza urahaza wavukira wewe kasi nzibuka imyaka navutse mbega wabatizwe ryari nabatirijwe Misigati kandi nabatijwe Ngozi nagarukiye mu ishuri ya kane wabatijwe ryari ho sino wanje kwibuka nabatijwe kuko nabatijwe ndi mu ishuri ya kane yego Musigati niho nabatirijwe Ndindoro uja Musigati ni byiza cyane aho rero muravyumvise rero ivyo umwubahwa Pascal Baransoba n'ivyo Patiri Conrad Bucumi yamubajije. Abo bantu bose uko ari babiri barakaramba barakagwira baragahora ku ngoma. Mpereye kuri uwo mwubahwa Pascal Baransoba n'umuntu mwiza cyane, ariko je yarambwiye ko hariho abantu bagenda bakamubaza bamubajije bamwemereye agacupa ntagorana mu Rundi
ariko ngo bakagenda batakamuhaye. Ariko je yarandavye arandaba atakintu na kimwe nariko ndamubwira ati mwana ati wewe ndabona ikikuzanye ati nuze tuyage ati wewe ndabona kuri umuntu mwiza. Je ndatangara gose. Ariko je n'umusaseredote Bucumi Conrad yari yambwiye yuko uwo mutama adakunda kuyaga. Ariko yaranyagiye kandi urumva n'igihe batangura kuyaga yaramubwiye ko ari byo azonshikiriza asharagononokegwa. None mwabantu mwingisha mu za kaminuza gende kurondera uwo muntu muyage muvugane mumuvomemwo. Ha mundi muntu nkengurukire ni Patiri Conrad Bucumi nawe nyine arakaramba yarankunda yaba atankunda sinari kugenda kumugora hama tukaje tugendayo. Hama n'undi muntu nkengurukiye ndakengurukiye mu bikira yitwa Oda niyo kindi nawe nyine yadufashije kugira ngo dushobore gushika aho hantu twagenda kuko twahavuye tuja rero n'izina aho izina twagiye twari tugiye ku rubugu rwo kwa Kirima nubwo muriko murabona kuri ayo mafoto. None rero mwese mwariko murabikurikirana murakaramba murakagwira muragahora ku ngoma. Nijewe ntafatiro umumana canke umusongore mwene ndi murigo mwene ndemera mwene kinyoni mwene kariyo mwene rubaduka. Je namangera kuri abo aho nobandanya gushika kuri 14. Umuryango w'iwacu w'abamana ni bakeya gose ariko Imana yarabahezagiye twege turazinanye gushika ku musogo kuri wacu wa mbere. Murakaramba mwese rero murakagwira muragahora ku ngoma sindaheza murabizi murakarenguka abansi barenganye murakarengana abansi barengutse. Ariko bishitse mu karengukira icarimwe bobo bazorengukira ukurengwa. Cari ikiganiro ikirundi c'abarundi mu gitegurirwa na Patrice Ntafatiro.